wavuye amaraso menshi. Nimba wavuye amaraso menshi byahetse. Yego. Ama Kari, urazi ko ndagukunda kandi cyane, ariko yenda yategerezwa kuvayo kugira ngo sinonone urukundo rwa mena mwishake. Kandi congeye ko Meshake n'umugenzi wanje cyane mpfamfe, uwo mwana ntibyari gukunda akavuka. Tije, ivyo uriko uravuga ni biki? Ubwawe n'uriko uravyivugira. Urazi neza ko Meshake ari umugenzi wiwawe, ariko kubera ko wanyumvirije gukora ibintu nk'ibi, ubwawe ni wowe wambwiye. Bisa nuko woba washafashe ku nguvu, ariko kubera ko umeze uko kandi namwemereye yuko azosanga nkiri vierge, ariko raba ibintu nkoreye. Ndakubwire sha, nta mweranda n'umwe abangaha kuri iyi si. Ico coco wicara ukize. Meshake urabizi neza yuko atagukunda. Uranyumva? Afise uwakunda kandi nawe uramuzi. Ari naco gituma abavyeyi biwe bamutegetse yuko yotwara wewe. Niho bashaka ko mubana. N'ahandi wewe ntagukunda. Oh, kwanza mbega urazi yuko ejo ari anniversaire yiwe nana yibagi? Niho uzoba uri. Kagoyi karaye neza buri. Kanumvirize kwanza. Kaje umaze gurusha bingahe? Bibiri. Aya kwe biri gute no? Sawa. Ariko no ko wamira ngani biki? Amahera ndaguha uyashira he? Ariko nubona ko neza isoni koko. Maze ugwa amahera inshuro zirenga zitatu. Kana amahera menshi ushobora kuramo ni botiki. Muga byaransigwe bakakazi. Aho uri kuramara manza. Ungize enda kubwira. Ngoma ndaguha amahera. Ariko sinzose kubona ngaho. Turavyumvikanye? Kuko urazi ko ndagukunda cyane. Nibuza kuzobana nawe ibihe byose. Ariko singomba kuguma ngaho. Kuko uzoba uri kuragahisha umuryango. Sawa? Hanyuma ikindi cyo umenya. Ndagukunda cyane ku buryo ndakubuze ibyo mbabaza hose. Nifuza kuzobana nawe asiko ibyo twasezeranye. Ariko kandi sinzoswe kubona ngaho. Turumvikanye? Bizu? Umva rero mama, ngomba ndakubwire ko ubanza kugireje. Urubanza rw'iki? Kwa mariage. Ko mwana wanje nzagira umukazana. Hanyuma nagomba ndakubwire ko kumbure muzomfashe nkuko mwe bikora. Urazi ko dusigaranye papa takiriho. Nashaka muzonshigikire cyane. Mu minsi imbere ngiye kwereka umukazana. Urubanza nzorukura kujya nyine ronda rukora. Ari mu buryo, ari mu vyiyumvira umwana wanje ntacu uzobura. Ku munsi w'urubanza ubugeni wewe n'umukazana wanje muzogena muri modoka isigaso. Hanyuma jewe nabandi bashitsi dukoje zya zindi modoka. Ico amafaranga cyo bazi ko atakibazo. Amafaranga hari nta kibazo. Ubanza ko nzoru gukorera ruzoba ruryoshe. Yo bazotangara. Uranzi ko ari modoka iri muri garage.
Muzagenda gukurayo. Ije nta kizoba yakize reke probleme nuko umuntu atabasa amahera. Esha. Kagabo wasubiye kunyita n'urumogi ruranuka wenda kumva kagabo. Mama. Kweli kumeze uko wewe. Wewe uhinduka. Je natabi nanyoye. Yo. Nukurukanira nuka. Womenga numva impanuro baguha. Sizige numeze. Papa wawe hora yigisha abandi, akiza imitima y'abandi. Wowe ushaka muragire gute kugira biyo? So yakijije benshi. Yarokoye ubuzima bw'abantu benshi. Mugabo wowe umvira. Ko Yesu ko papa yarokoye abantu benshi. Novuga yari nka Yesu Kristo ahubwo yaza kwa Yari we nyine. Namba yari we katazutse. Yari we nyine ko yakijije. Yesu yaratuzara. Yagiye mu ijuru ngabo ntacyo uzobona. Kubera kumeze uko. Je umanje je sizige ngiye kumufata. None iyi cyane yakoze niki? Mwari ki kugira ukitwe wewe kugira uveyo. Byo bitari byawe ubwo mu mwanya wose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba kuguru ko kubuza kuja mu ijuru uzotuma uguca. Nawe ndagucerera. Ego kagabo ugira urase. Ni mwebwe kagabo. Ni mwebwe. Wewe ugira undase. Haja mu ijuru. Mama. Meshaki. Ni mwebwe muzotuma ntawe n'ubwami bw'Imana. Bw'ibyo rero. Ndabakure mu nzira. Mukene mukwe kuva mu nzira. Je ngene kubona ubwami bw'Imana. Sigaho kagabo. Ijambo ryanje ntirivuga uko. Orinde. Ndi so wawe uhoraho. Mama ningaha nashakaringa. Je na papa mfise yarapfuye. Wumva ijambo ryanje akarikurikiza ntigera bimfuvye. Ndi se w'amahanga yose. Mama, Meshake n'ibintu by'ibiju ntacyo biva. Bija byongera mu bibazo gusa inzu zirimo amashetani. Ubwo so Satani yarongeyemo nunde. Inzu ziri nk'ibiki. Utuma nja kwibera mu kanya. Kagabo ndakubwire naho umwana wanje. Ubandanije iyo nzira urimwo. Isi nshasha ndakurahiye mubona. Iyo si nshasha ni wayire. Nta si nshasha zawa umenga waratoye ipawa n'amasoko uja kuyubaka. Niya data wa twese. Niba umwemera ariko nibyo ugira ntuzomubona. Nimba iyo si nshasha ari yaso wawe. Ari ya data wawe. Bisigura ko ari yaso kuri wanje. Kubw'ibyo rero nzobona ubwami bw'Imana. Kuko uri bukaneza ko soko yankunda kiri. Ari nanjye si ndayibona. Cyo kandi nkasanga mutagize ibyo kujya komeza je murango. Niyo kwita umuntu agacapfa n'ingoga. Hano ushobora kwita umuntu namba ari ngombwa cyangwa ikobwa agacapfa uko nyine. Kubera ko ushaka kwita umuntu acapfa. Wesha, umuntu agira kati kugira icyo abantu. Kati tuzikabwira twikingire peti. Kugira umuntu agira indero, agira n'umubiri mwiza peti. Fanya sport. Kwita mu bintu mutazi. Ndarakuvugishije. Kungora sare agu kurindura ngaho. Mate. Sindi mu bibazo bite. Nika hano nashobora kwita umuntu agacapfa n'ingoga. Muri ndurumva twishaka. Iyo ufise ibibazo bituri Imana ntimutura karate. Sava. None Kagabo, wowe ushaka kwicana. Shaka kwicana shaki.
Mwene wacu kweki. Usivyangitse. 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 Mupfikiga. Umuhimbi. Umuhimbi. Kubera. Bro. 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 Ni biki? Egera. Ni biki we? Ngira nje umwana. Ni biki? Haguruka. Ni biki? Ni biki? Egera none ngira yo ni biki wewe? Wewe warasaze cyangwa uri mutima? Hanze. Sohoka we, sohoka. Hagarara gato. Uretse ko nashaka kuvangata n'umuriro. Ne twavuga ko Nawe ushaka uze. Yo. Oya uyu numu. Ndi kukaza. Hanze. Out. Hanze. Sigaho kagabo rekeraho. Ndakungura. Sa? Uvuze ndwiki? Ndiko ndakugora. Sonde sona nembi. Ja. Naroza. Sabirayo we. Sabirayo. Peter. Ibi ni biki? Hapa niko na mforoma. Kagabo. Ibi ni kwagirira Niko na umwana. mforoma. Shigiti uforoma de we. Kuna mubona kabako kiwe. Wewe, Reka Reka tugende muri ndamwereka. Tugende nyuma. Ndakwereka wewe. Ogenda kwereka. Pita utozuragira shati. Urazi rero shosho. Ndagufitiye aga surprise. Wowe nguhagarare ngaha. Hama namara guhamagara. Aguhamagara izina uce winjira. Ukamusaba ngomba kugira aga surprise abavyeyi. Sivyo? Tuvyumvikana. Umwana mwiza. Isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, Karibu mwana wanje, karibu. Murakoze mama. isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Wow! Bavyeyi banje, inshuti zanje, bagenzi banje, ndabashimiye kuri aga surprise mungiriye. Nukuri biranezereye cyane. Ariko rero naje ndafise akantu nagomba ndabereke. Ndafise aga surprise ngomba ndabagirire namwe. Ndafise umukunzi, umwamikazi wanje, umuntu nkunda cyane mu buzima bwanje. Umuntu rero ngomba ndamuhamagara yinjire. Kumbure mumubone mwese. Kankunze mukunzi wanje, injiranye ko uko akubone.
Kanku! Kankunze! Icara hagati tuvuga cyane. Oya humura. Reka kwirigura babara. Karita n'umukobwa mwiza. Karita n'umukobwa asenga. Karita n'umukobwa w'imico. Mbega none wokakunze nawe ni giki? Wokakunze atuma wibagirana Karita ukibagira Karita izina giwe. Karita ari umuryango wose uzi ni giki? N'ivyicubahiro kubona mwantumiye bavyeyi banje, n'ivyicubahiro kubona ndi kumwe n'ababanyi n'abagenzi n'imbere y'umwami wanje mwakoze kuntumira. Kandi Meshake nashaka ndakubwire imbere y'abavyeyi y'abagenzi bawe bose, Meshake ndagukunda mukunzi wanje kandi isabukuru nziza. Meshake mugenzi wanje, ntugire ikibazo, nzokuba hafi mu gihe cyose uzoba unkeneye. Urazi yuko turabagenzi kuva kera, ari naco catumye unyizera ukangira umupari. Jewe ndakwemereye yuko nzokuba hafi hamwe n'umufasha wawe. Uyu ni umwana mwiza, umwana atekereza, je mbona muberanye. Nta kibazo, je nzobaba hafi igihe cyose muzonkenera, nzobaba hafi ku bwanyu. Karita mwana wanje ngusa nk'umukunzi wawe. Karibu mwana wawe. Meshake, kati keke none wakira bashitsi mwana wawe. Yego, kata keke tuje. Jesse, ashobora kuba ari ikibazo hano yarafise. Musoro ufise ikibazo giki? Meshake, uruzoza urambwira kata gato tuje. Kati keke tuje. Kati keke tuje. Kati keke tuje. Uno munsi ni mariage. None wicara hejuru ku ntebe. Pye wabaye. Aje bagiye. Ntabwo nandika. Baba, uno munsi ni mariage. Meshake, mbabarire sinigeze ndonka umwanya wo gusoma invitation. Kabona ubwo mutantumiye, nje ndi umwana wo mu rugo. Nubwo mutantumiye, ndabifurije mariage nziza. Ndi umwana mwiza nta kibazo. Ndabifurije mariage nziza Meshake. Meshake, uno munsi urabana umugore. Muje kuryama neza, muryame neza, nyuma nanje nzana akademo kanje turyoherwe twese. Pye wabaye gute? Iyo mariage nari kuravuga ati, "Umva kene kintu kanitabi genda hogi." Turyoherwe. Kagenda hariya. Kari ntande rugira. Ibitabi wanyoye. Ngiye ngoga ndaje umwanya. Kagenda hariya. Maze kakunze. Hari ikintu nashaka kukubwira, ariko sinzi ko tukuza kubyakira. Kumbure ushobora kubabara, naje ubwanje ndababaye. Urazi ko tumaranye kitari icyo. Ngabo hari ibintu ubona bidahinduka kugeza n'uno munsi. None maze kugwa amahera angana gute? Maze kugwa amahera menshi, ariko minsi yose ndagusanga kuri ryababara. Nagusavye ko wohindura bijya bintu ukora. Naguhaye amahera menshi. Ati yungunganye uve muri ivyo bigori igirene minsi yose ndagusanga ku barabara. Ivyo birambabaza kandi umutima. Ihira kabiri. Nagusavye kugenda kuri eglise. Tujane gusenga basi n'umunsi umwe. Muga ivy'Imana byo ntubikozwa. Umushaka nkora iki? Kuko ukuntu naragukunda mugabo mbona nta kintu nakimuhindura. Je by'ukuri. Ndarambiwe kuko ibintu ugira birarenze. No kubwira ko ivyo abana nanje tubigarukiza. Kumbure uzoronka uwundi mu vyumva kumwe. Je ndagiye. Serve. Kada gusinya. Uraza kuriya nkaho.
uko niko muza murahenda abana muza muratwara n'abana bose nkawe umugabo angana nkawe naba nukurungana urashobora gusohokana n'akana kangana nkuko nkuko babivuga misi yose ufate akana kangana n'umwana wawe mbere w'umuhererezi ariko usohokana nawe raba je ndiko ndavuga ukishinga ndaba raba uyu kuno angana uyu ni nk'umugore wanje ndabesha sheri turaryamana dusomana uko dushaka ni nk'umugore wanje ndabesha sheri Kagabo hagarikira ngapo mbafu ubu nubona ko ari papa mbe wagahungu wararezwe wewe nararezwe nyene wokora urashobora je kuba ukaje kunkura ko je ukankubuta ko je ukankubita ikofu je uranze hano muri nosi uranze ukuntu je banyita Kagabo je banyita Rugabo urubatse je urankubise papa wanje ni pasteur imbesire baza kano kamara kako katabitse Kagabo rekeraho birakwiye rekeraho wesha aho ni yarute shongwazi uyu niwe yantanguye shongwazi Papa Hello. Yemwe abangaha. Yo. Abonga. Niho muri? Andidi. urakaza neza mu bwami bw'abapfuye Mungu wanje. Mungu wawe. Urinde wewe? Ndi Imana ihora ibihe byose ariko we wapfuye. Ahubwo no wapfuye. Wotegerwe ni kaburi munsi. Wamukurikiza amaju y'imisi yose hariya Mwebwe abantu bo ku isi mwahawe ububasha bwo kubona ibiri imbere y'amaso yanyu gusa ariko jemba mu mitima y'abumva ijambo ryanje bakarikurikiza abo bacika abana banje nayo abataryumva bakabyirengagiza bacika bapfuye. Nivyo byagushikiye wewe nakubujije kurasa wamakumva none raba warashe wisanze mu bapfuye. Sindosubira kubona mama haba namba na Meshaki. haba namba Sindosubira kubona abagenzi. haba namba None Hemuta none abapfuye bose bamera nkanje bameruka ego cyane none kuvuga ngo bapfuye bose bameruka none abandi bapfuye bari wewe nakuzanye hano kugira ngo ngire icyo ndakwereka itegereze neza rero.
ujya muhungu nubwo yandasheka kaka namukunda nanjye ndawukunda sheri ariko sinapfuye urupfu rwonyine ngo ruzadutandukanye. Allô? Oui. Oh! Jesse ni wewe? Ne me dis pas wagezino? Eh. Oya, ne t'en fais pas. Bamvuye nta na kimwe ntaco nabaye. Ego yandasheme ubu ni bon. Ego. Oya, nta na kimwe ntugire ikibazo. Ndagusabye ntusuye no kumunambwira. Aranshisha iyo turi kumwe mwibarabara nashaka kudahwa abantu bakankwenga nabura ukungene ndabigenza. Oya, Jesse, reka ntitubife. Reka ntitubife. Sawa ntaco turavugana hamwe. Okay. Ariko sheri ubu umeze neza kabisa. Amazi yarakanye cyane hararakanye sinzi. probleme kabisa. Sheri ndakubaza ikibazo ariko nokwizera koko wazi ndababwira ijambo kwizera rirakomeye cyane. Burya umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose ni ikintu gikomeye. Kumbure kura mutamuzinanye mutamwarakuranye bisaba umutima ukomeye cyane. Sinzi Imana niba ubona ko tuzobana niba ubona ko tutazobana byose ni Imana, ariko ndakwizere koko. Cyo ndagusaba cyonyine nyizera nibyo noba ndagusabye basi niba utahora unyizera basi nyizera. Ndifuza ko rero tuzokubakana sivyo? Mesha niwemereye ikintu ushaka n'umubeshi nuko ni maraya sheri twomanza gukora yama yakoroye ariko rakubesha Meshaki. ni ibintu vya mariage Meshaki. hanyuma ibintu vyo guhuza Meshaki. sheri inyuma kubera ko je ndacyari sugi sishaka Koko ego sheri sishaka Meshaki ariko rakubesha Meshaki. abese nagi hinga gato nakimwe nshaka ni sawa karibu Jaro we nanga. iyi ni katolisa ni Hanyuma. kandi ngene burya anye umuhungu wawe nibwo muri muzibanza umuhungu wawe yajya afite ideni. Umuhungu wanje. Kagabo yitavye Imana yagiye afise ideni ngaha. Kagabo nyene yagiye afite amadeni. Kagabo yari afite ideni igiki kantumutse. Ngenda kare. Ngenda gato. Namwanditse. Okay. Ibiro 20 by'umuceri. Sa. Ibiro 18 by'ibiharage. Oya, vya bitora bijana hehe ko twiwacu tubyastoke vya bitora bijana hehe. Nitabi naryo yararinywa. Reka mwamuvuze ko nta nzi byo mutunzi wanyu byose. Nakundi nkarurira mbwire nzoyariha none ngire no kumurana n'amabuzi n'amafaranga nzoyariha. Hama n'amapaka 5 y'isigareti na Kagabo. Yego, hamwe na
niyo ntuzi yasigaye nyene yatwaye intuzi yazitana nananditse kabiri. Kagabo yarakaza agatora umuceri agatora ibiharage iwanje je ngira so Kandi yambwiye yuko azomuzorehenya nyuma y'ukwezi. Mama ntakubeshe. Cinda hanze naho nabuze umwana wanje ntivyoroshe kwe harura basi harura yose hamwe nangahe Sana nta kibazo kandi mwe mwihangane. Byose nukuri nta byunzi mama nukuri Niko kumara biri. kubesha. Meshaki. Yonga. Yo, ndetse n'ingoga abace tugenda kuke. Ugenda kabisa. Bwana hageze kwirwa n'amasaha ariko aragenda nyabuka. Meshaki. Yo. Kubera ko umeze uko. Uno munsi n'umugeni wawe. Ryoherwa. Pare. Ye. Ndaryohewe ariko urabizi. None iyo iby'imanza urabizi nawe. iyo ariko igira kwiki. Bosi. Namase mariaje. Ayo no munsi kabisa. Niye gutanga. Shaka bakozi ni baramo. Ariko ndagutumye no munsi. Shanje sindibaza no munsi nza kubona. Nta kibazo ngaho. Uza kuri mu maservice. Ariko rero nagomba ndakubwira. Ngomba ndakumwe neza. Kuburyo uko batari bazi niki salon baza kuyimenya ngaho garde no. Sha, ibyo ndazi ko bishoboye kabisa. Niyo mpamvu reka wama wawe. Yatari bale. Ariko Jeffrey murazi ko ninakoze ngakunze. Jewe bijya byakarita wapi kabisa. Yamanye n'abavyeyi kandi ushaka kubona umuvyeyi wanjye. Bazi ko ndamwemeye. Ubona mu akarita nakumva. Meshaki. Umviriza ndakubwira. Urabona ukuntu tumaze igihe kinini amezi ashika kuri 3 turiko dutegura ubugeni bwawe. Uno munsi wawe ucu turifata. Wakunze kakunze. Shaka kakunze ni mu maraso kabisa. Uraba abantu mwavyemeye. Abantu babakuru, abavyeyi, ibiki hama uzuravuga uko. Urazi pale. Urazi ko ndacunda guhisha. Je urazi ko kakunze. Ndamukunda cyane. Ariko mweza kunezereza abavyeyi. Yana namusezeraniye ko ntazigera ndamuheba. Ndabona amasezerano menshi. Ariko kugeza uno munsi byose bisa n'ifu. Cyo gituma je naryohewe. Mishaka. Batureke bana. Batureke. Umviriza ndakubwira. Sisubire kumva kuvuga unyene izina rya kakunze ngaha. Umugore wawe ni Karita. Ivyo bindi uri kurazana ngaha sishobora kubyumva. Nkore iki kugira unyumve? Karita uramutwara kandi utegezwa kuryoherwa. Eji. Sa. Yarusa tugire shatu tugire kuri mariage. Yego boss, nice. Ngire fast. Yarusa tugende kabisa. Nisigaye fast. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Kuri uno munsi uri hejuru mwene data hano Meshake na mushiki wacu Karita baramutse bashinga urugo. Nashaka mubamera amashi, bamera amashi. Bamera amashi cyane. Mwene wacu Meshake na mushiki wacu Karita simwe mu baya ba mbere mushinze urugo. Kuko urugo rwatangujwe n'uhoraho Imana mu itongo rya Edeni. Niho urugo rwatanguriye Imana iraruhezagira. Nkuko nyene mucenga imbere y'abakozi b'Imana bakabahezagira ndetse nsabe baba bamera amashi ari inyuma bamera amashi meza cyane. Yego. Aho urugo rwatanguriye tubisanga mu gitabo cy'Imana, gitabo cera Bibiliya mu itanguriro kigabane cya 2 umurongo wa 18. Havuga hati uhoraho Imana aravuga ati si vyiza yuko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuremere umufasha bikwiranye. Amena. Amen. Haleluya. Ego. Uhoraho Imana rero yararavye iravuga ati si vyiza yuko mwene wacu hano Meshake yibana ikimuronderera umufasha ari we Karita. Mubamperane masyane. Karita nawe Imana yararavye ibona ko atari vyiza ko wibana nico gituma yaciye kuremera Meshake. Amena.
Amen. Twashaka kubasaba reko buhaguruka Meshake n'umukenyezi wawe Karita mugiye kubana karamata. Haleluya. Amen. Twashaka kubasaba ko buhaguruka bahaguruke mwese mubabone cyo bamera n'amashi menshi. Cyo mubamera amashi. Jewe bugingo Meshake nemeye imbere y'Imana n'abantu ko ngiye kurongora Iradukunda Karita ambere umufasha. Reka kurongora uwo mukobwa. Mana, wabonye ko nyumvise Meshake? Aremeye guheba mariage. Yanyumvise. Oya kagabo, we ntigeze kumva na gato. Kuko wapfuye, ntigera aboneka, ntigera avuga ngo cyumvikane. Ahubwo Meshake yakurikiye icyo umutima wiwe, yakurikiye icyo umutima umubwira. None hacakurikira iki? Nigiki kicakiba? Rindira kagabo, itonde wihweze, urabe bica biba iyo umuntu akurikiye icyo umutima umubwira. Ndeka! Genda bakana wakunze. Iri yasezerano wambwira. Biza. Wambwiye kuza kwita papa. Ari wazonyita mama. Meshake genda. Nivyo nakurikanye impanuro z'abavyeyi ariko nasanze narihenze. Impamvu wanyanse ngo nuko ntasenga. Wanyagiza ko amafaranga umpanda yatwara mu bindi. Ariko Aldo, uri Meshake? Meshake ndagukunda. Ndazi ko wiyumvira ko mbere umpanda yajana ahandi, ariko ntabwo nayajyana mu bindi. Ndazi ko wampora ngo sinsenga. Je ndasenga, ndi umukristo. Impamvu wiyumvira ko amahera wampano wanda yajana ahandi nuko mama yaragwaye kandi ndi imfura. Sinabona ingene nshobora gusiga mama wenyene. Nategeza kumuba hafi nk'umwana w'umukobwa mukuru. Meshake,
aho uri hose uzoka umenya yuko ndagukunda. N'ubundi amayinite yari yaheze navyo yumvise, ariko aho ari hose azomye yuko ndamukunda. Urondera iki ngaho? Uko urabiki? Urondera iki? Je muri anniversaire. Anniversaire yande? Y'umusheri wanje. Shayo. Meshak. Meshake? Okay, mparure gatatu rimwe kabiri gatatu wavuye ngaho. Nizeye ko unyumva? Hariya. Rimwe yavuze yuko ndamurindira ngaha anya afitiye n'imbaraga surprise. Yabwiye ko ahamagara. Winjire. Nyarutse. Genda. Umufitiye surprise. Okay. Mane, nindivuyeyo. Nindivuyeyo. Mana yanze. Nindivuyeyo. Sa? Nindivuyeyo. Mama urumvise? Urumva ibintu kwa mama? Wambwiye ko ukiri isugi. Sivyo. Kandi ikindi kintu ushaka nuko sheri twamanza gukora ibintu vya mariage hanyuma ibintu vyo guhuza ibitsina sheri inyuma kubera ko je ndacari isugi sishaka koko ego sheri sishaka kubitakaza. Tuzobikora uko tugize mariage. Biraboneka ko ari kibazo. Ndumiwe jewe. Raba niwe mwambwira raba. Ninda yavuye ntari. Nibi. Ndakuvugira. Uramara maje. Ndaguhevye ifu. Uramara maje kweye. Nawe pale umugenzi wa w'inshuti uri umuntu mubi cyane ariko mama kubera iki mutomubusha ngo nabirane n'uwo nakunze. Meshaki mwana wanje genda guhezagira genda ubane n'uwo mutima wawe ukunda yehova guhezagira fasta mpezagira ibibombe.
Umviriza rero Meshake genda mwibanira Karamata n'umukenyezi wawe ndabashize ko imihezagiro nkuko tubisoma mu gitabo cy'Imana Bibiliya yera mu itanguriro umurongo wa 2 ikigabane cya 2 umurongo wa 24 havuga hati nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe genda mwibanira amahoro mube umubiri umwe Kagabo, sindagiye nakwetse byinshi wifuza kubona iyo umuntu yase kumva ijwi ryanjye ibimwako n'ibyo ntiwanka gushyira pistole hasi barakurasa kandi urapfa ibica bikurikira n'ibyo genda ushinge intahe ibyo wabonye Wesha, abonye. Nyarutse. Sho nkwazi. Sho nkwazi. Uyu niwe yantanguye. Sho nkwazi. Kagabo. Rekeraho birakwiye. Rekeraho. Muvyeyi. Mu by'ukuri umwana wanyu arafise amakosa, arafise icyaha kandi icyaha gikomeye cyane. Dosiye mfise ngaha yerekana yuko ashobora gucibwa umunyororo w'imyaka 5 cyangwa irenga. Mbe abo muri kumwe ni bande? Harimo umuhungu wanje nabona inshuti n'abagenzi twagize ubwoba twumvise mwamuhamagaje. Okay. Muri make yafatanywe itonga. Bamufatanye inkoho agomba arasuma. Nukuri nyakubaho oya nukuri. Nukumubesha ntavyo yokora ivyo. Mama. Ije kuri naho wambyaye. Ushaka ko gutanza ivyo kuri. Ariko vy'ukuri none wewe wabikoze? Nari maze ko mfise pistole. Habuze gato kugira ngo ndaze. Sinamenye nagiye numva ijwi. Sinamenye n'ukuntu nashize pistole hasi. Iryo jwi ryantegetse ko noshira hasi. Cyasanga nabikoze. Tabingenze mu mbabarira. Nabikoze. Byashitse. Madame, wumvise ko yabyiyemeye? Okay. Hari ibindi ufise wakongereza ko? Nyakubaho. Sinitaho uburibwe bwose nzakuronka mu bihano muzakumva. Ariko by'ukuri naguma ndabasaba imbabazi. Mama, Meshaki, inshuti. Kagabo mwari muzi siwe Kagabo ari ngaho no muzi. Kagabo hari no Kagabo ari kwagendera kwijwe. Ndumva ijwi uri kuradudubiza muri jewe. Ijwi nzokwigisha abana nzogira inshuti zagenze ubushobozi bw'iryo jwi. Ijwi numviye nagomba ngwe mu cyaha. Base nkashira pistole hasi ntatsinde. Sindabyumva nta muntu mubi. Ha
nta muntu sinumva ukuntu nararashe nari kuba nararashe bose mubabare nyakubahwa Jiji ndakwinginze mu mbabare mama nashaka mumbabarire narabaye muke mama naramwitabe nta muntu mubizi naramubiba nashaka mbabarire mbabarire mama mbabarire nashaka basta mbabarire urababariwe kandi guhera uno munsi uridegembya. Bandanya iyo nzira ubandanya ku karorero ubandanye wumvira iryo jwi kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira yuko uzododora azokugururirwa hama uzosaba ikigongwe azokigirirwa. Rero natwe turakugira ikigongwe ubandanye wumvira iryo jwi ryawe. urakoze data shukurura inzira y'ukuri n'ubugingo uwumva ijwi ryawe akarikurikiza aba yidegenje. Mwakoze ndidegenje.